ku munsi wa gatandatu batsinda 3-0 kipe ya Mikel Arteta komeje kwerekana ko ni muri biri mu bishoro kinage bifuza English Premier League. Batsinze kipe yitwa Nottingham Forest nyuma yo gutandukana no mu Mangereza no Espirito Santo gahabwa Ange. Cristiano Ronaldo Martin Zubimendi ku munota 32, Gyokeres mu 46 na Martin Zubimendi ku munota 29 ku pasi ya 23. Arsenal ubwo ubutumwa bwiza cyane bitwereka ngo equipe nubwo ubuheruka yatsinzwe na equipe ya Liverpool mugabo Arteta ashimangira ko mu migwi myiza ihari muri Premier League no mwaka Arsenal igomba ko kandi igomba ko mu Gutahukana nako igwana gutahukana Premier League ino season. wowe kubwira Arteta no muzuzu umwihanganira ino season umwihanganira baye ndi president kipe nk'umufana nk'umunyamupira ukongera ukaba nka president wa Arsenal kwizo mande zose nakiyo nakimwe cyotuma ni muri nageza oya Arteta cyo kumwihanganira hagati muri season mbona bitariko birabara ndamukuramo. Arteta cyo kumwihanganira ni kimwe bagukoreye byose bishoboka, tanga ibikombe, utabitanze tanga imihoho. Apana ko bakwirukana tanga imihoho. Nico gituma nemeza ko match ya Nottingham Forest peu importe mu adversaire kwangana ko tuzi Nottingham Forest ibirindura za Liverpool igora imigwi komako. Iyi ari match Arsenal bavuye muri trêve bari sous critique. Imagine no munsi iyi match yo baca bayitakaza bazi ko bagiye gutakaza contre Liverpool. Ko ari amanota batakaje imbere Liverpool na ingira kamaro cyane. Na Liverpool amanota barose kuri Arsenal ashobora ko ari amanota remeye nubwo ari 3 kuyandi hayo bage baronkanda ariko ajyana amanota remeye kuko yakuye kumukompira direct. Kandi nabo mu mufisa muri squad bahamya ko equipe ya wari mu favorite saranatinya kwivuga. Abongereza nibatinya kwivuga ariko kandi wabifitiye confiance avuga ati bya Arsenal turamenye nubwo bari beza bazoshita gusa. Rero no munsi bwa mbere bikuye muri critique yo kumva ngo iyo dutsindwa Nottingham Forest byarwaye imeze gute. Kambere ils ont réussi bazimya les critiques ariko kandi avec itsindo cha Gyokeres avec niveau nziza ya Martin Zubimendi. Erega Zubimendi menga yashite yintegra ariko abantu ifo kumujija. Tukaraba vyukuri Zubimendi na Rice na Martin Odegaard bari kumwe. Baraza ko batwereka mediane iri comparable niyo twabonyemo Granit Xhaka na Thomas Partey ukongera ko umugabo azwi izina rya Martin Odegaard. Baraza ko batwibutsa Thomas Partey, Declan Rice na Martin Odegaard. Kuko deja abo mvuze bimbere gato hari ukuntu Arsenal yagira batunga ubona ngo umwaka umwe aravamwo uwundi mwaka aravamwo mugabo no munsi yariho ibice byinshi kujana ko twogira sezo zine duvize mediane irimo Zubimendi na Rice na Odegaard kuko imyaka irayibemereye cyo ncambere kabiri fresher physique birakunda kuri afisa backup beza iyi mediane kuri match uvuga ngo ngomba kujera ibintu byanje korokana Merino korokana Zubimendi cyangwa Merino na Odegaard imbere yaho terekemwo Eberechi Eze cyangwa terekemwo Ethan Waneri. Ico gitume equipe no muzivuga ka excuse rero naciye yatandukanye mbona abafana ba Arsenal banse gukora deba kuko batsinze Nottingham kuko na General deba no korayo ahubwo bagaruka kuco tugomba kwitega kuri Arsenal ifise umusatirizi bwa biriko biragaragara ngo abaswere bakunda kuvuga ngo how jump tendeye haki nubwo ko Arsenal hayitendeye haki umugabo witwa Victor Gyokeres kuko doma pare bakagombye gukina bavuga ngo dufise umwataka tugomba kubaka equipe mugabo ibuhu buryohe buri wese akavuga ngo equipe ya Arsenal itunze umwataka sizika abantu baheruka Arsenal ya Robin van Persie niki cyari gutuma Van Persie atuwa meilleur buteur erego no munsi Gyokeres mwotangara none sitsindo bitatu no munsi amaze gutsinda muri match zine amo double yatsinze Leeds United hamwe n'igitsindo yatsinze Nottingham Forest il participe au festival mwatsinze bitanu atsinzemo bibiri harimo cha penalty mwatsinze bitatu atsinzemo kimwe harimo bibiri bya Zubimendi. Donc Arsenal tuzokubaka ryari Arsenal idepanda kuri Gyokeres ku buryo turonse igitsindo kiba cyane turonse bibiri byitwa ibya Gyokeres cyangwa turonse bitanu byinshi byitwa ibya Gyokeres guzombe by'ubundi. Atari ko cyatangura kwiyumvira SK yo bari Martin Odegaard atari we mudisi mwiza agomba gukina n'uwitwa Gyokeres akamuronderera cyangwa gatuma akayangana akaba nk'inyenyeri mu gutsinda ibitsindo cyangwa yo bari Gyokeres atari katawuri ryo Arsenal kina cyangwa n'umugabo witwa Michael Arteta mu myimenyerezo adatanga ubutumwa atarategura equipe nivyo tuvuze kudepanda menga
ekipe itamufise niyo bawo mugabo kwice byinshi kujana no musigo ekipe Arsenal igomba kuguta ku buryo bwitwa Victor Gyokeres muje no kumuntu none City uno musiko ibayeho mugabo no twemeranye ikintu jewe uno munsi akazi k'umugabo yitwa Victor Gyokeres ndakemera bijanye no gutsinda ibitsindo akazi k'umugabo yitwa Martin Odegaard ndakemera mu bijanye no gukinisha umwataka ahubwo general mi bibazo byose bigaruka kuri Michael Arteta wibuke atsinda Leeds United ibitsindo bigera kuri 2 mu kiganiro twakoze ku munsi wa mbere avuga ngo nyamara Victor Gyokeres nabonye Michael Arteta aracafise byinshi byo gutuma Bukayo Saka no mugabo witwa Martin Odegaard akamenya ngo ntidukikina vya bindi byo kumva ngo Saka datsinze turagowe ahubwo akabumvisha ko bakwiye gukina baronderera umwataka cane nubwo nabo bariko baratsinda kuko no muzi bafise nimero 9 full kurondera umwataka biratuma tashi ba facile tashi ba facile mugabo no munsi none onsigurira gute umugabo yitwa Martin Odegaard muri equipe nationale ya Norvege ababereye kapitene urugwataka rwa Atletico Madrid rwa Sorlof na harandi akabaserva imipira ibitsendo bikaboneka wonsigurira gute ingena mugabo yitwa Victor Gyokeres yisanga muri Denmark nako muri Sweden ariko muna ifise Isaac ikagira no mugabo yitwa Anthony Elanga bagakina mawinga agakina 9 mugabo bitsinda akabimariramo gusumba ivyo Isaac ariko aratsinda kandi tuzi ko Isaac ari mwiza bisiguye ngo akazi karacafise umugabo yitwa Michael Arteta ko kumenya kunywanisha Odegaard n'umugabo witwa Victor Gyokeres akabumvisha ngo Gyokeres akeneye ibi kugira ngo aduhereze ibitsindo nawe Odegaard usabwa ibi kugira ngo assistance mugereho ni hano ngaruka nkakubwira ngo ya pas des excuses mu gihe Michael Arteta azababuza ibikombe baguhaye Bereci yakinye urukino ruteye ubwo imbere Nottingham Forest yinji yakinywe nk'iwinga wazanye mugabo witwa Noni Madueke yamaze kwintegra muri equipe yawe na wateye ubwoba wazanye Victor Gyokeres n'abandi bagiye batandukanye Zubimendo no munsi none wasigurira abantu ko Thomas Partey yaciye akagenda Thomas Partey kibanza cyo caramaze gufatwa Zubimendo na Declan Rice ngo bamaranye imyaka n'imyaka ahubwo rero akazi gasigaye ku mugabo witwa Michael Arteta Gyokeres naburi bitsindo babikubaza nana bitsinda mu kaburi bikombe bakwirukana abatari bakiyoraza ikintu bagumye baragaruka ko Landry bwa mbere nemeza ko Victor Gyokeres akeneye gufashwa na Arsenal ko arazi ko yinjiye afise message ngo nje kubarondera ivyo bitsindo mwabuze ariko mutegezwa kurisha muri condition nziza hari abatari bakavuga ngo message ya Arteta burisho bakora ikintu gikomeye kuko equipe ya Arsenal menga yinjira mu kigo ifise message yo kuvuga ngo genda udominera adversaire gitsindo kiraza aho kiziye equipe bigaragara ko ata pressure ifise kuko namusugiye kura match zose batsinze match buriya batsinze igitsindo ca kare ni match batsinze Manchester United kimo kuza ca Ricardo Carafiori naho nyene ni wovuga ngo ni pressure n'ibindi geta sinzi ko urubona equipe yinjiye mu kigo ifise message ivuga ngo iyi match twa tugomba kwerekana adversaire ko tumurusha dès la première minute mwatake mugabo Arsenal inja mu kibuga umenga objective principal ni gutembereza umupira imbere adversaire l'adversaire ko tumurusha kutembereza hama igitsindo kiraza amasaga ishaki ibishobora kuba rimwe mu vyica performance ya Victor Gyokeres hari n'abagaruka bakavuga ngo ubwo ko muvuga Martin Odegaard equipe bageze kwihindura Romener Doge bivanye na Gyokeres bagaha umwanya nka Nwanera Karole canke Eze je ndabona gatari yo solution ahubwo kuko nivyo Martin Odegaard menga niwe vyubakiye kuko niwe mudisi bafise no Romener Doge mugabo qualité ya mbere kuri Odegaard ni conservation de la balle gusumba ibindi aya ma assist ni vyarayatanga kandi araguserva pe ariko ndabona message muri kwiye kuba ya equipe muri rusange ko Arsenal tunzumura abaratero beza yaba bafise qualité yo kudefender yaba nafise qualité de centre kuko uno muzi dufashe Benjamin White defensive masi mwiza vyatari arapotofye kwiza bwa Arsenal akaba yotera ama centre même chose kuri Timba we ari fort defensivement ariko ugiye kuraba mugahitwa Carafiori yoba fort defensivement Lewis Kelly kagwaye ama centre mugiye deja Arsenal irazi ko Gyokeres ifise uno muzi atarisanga adafise capacité nk'iza Haaland nivyo bose na materminator mugabo na comparison yari uno musi Haaland afise capacité yo gukina umupira dans les airs akaganya duel aérien gusuma mu défenseur wese Haaland ashobora guseka buri mu défenseur Haaland ashobora kwiyamplika sinzi kubona ko City ari uburyo basi yahinduye touch gato yo twahera Brot Haaland bakamukwegera kumva ngo wogaruka ugakina hariyo capacité Haaland afise nubwo yaba ari outbox umupira ubona ko place akawutereka mu igori kandi ukabona ngo birakunda rero nemeza ko niveau ya Gyokeres niza mugabo c'est pas comparable na niveau ya Haaland kandi Haaland uno musi ariko aramenyera Premier League
mu gihe Victor Gyokeres nivyo yarigeze guca muri izo championship mu gutoba butariko uno musakeneye gufashwa cyane hari naco gituma rero uvuga ngo equipe ya Arsenal ni nziza ariko bashobora kuzosanta faiblesse ikomeye mu gihe boba bataraba kuri yo influence yo kumva ko bazohekwa na Victor Gyokeres nkuko izindi equipe zose ziba yigeze zitunze umwataka kwa Arsenal iracabayeho nka equipe jewe unyereka ngo ibi bintu bakibikinibi fata Gyokeres umukuru nzanire kayi zoca bamwiza ariko wa musi tukeneye ibitsindo bizoca bigenda niko kazi k'umugabo witwa Michael Arteta amenya ngo gutunga umwataka agomba gukinana n'abandi no gutunga umwataka atsinda ibitsindo mu gihe ufise abariko baramukoresha ibintu bibiri bidasa kuko bivuze no musi Kai Havertz yogaruka match zibiri Gyokeres abantu baca bamwibagira par contre ari capable ko yagutsinda ibitsindo 30 ibi bintu Arsenal gikina ni vyaba Gabriel Jesus ibintu Arsenal gikina ni vyaba ni vyabagabo ba Alex Lacazette vya Alexander Lacazette ni vya bintu vyaba Kai nyene vyaba Jesus ni ivyo rero muri English Premier League Chelsea turaza kwifatira urundi mwanya wayo tugaruke koko ndabona umwanya watujanye nuko emeze mu Butaliyano twabigarutse ko ku buryo bwafashe kuyibuga Juve ariko iratsinda Inter domera mu buryo bukomeye cyane 4-3 nivyo ariko nitugana tutavuze kuri Ligue des Champions bigaragara ngo ku munsi w'ejo abayagarutse main events kada abantu ku munsi